Moso Sugar batsinze Bumamuru igitsindo kimwe ku busa. Iyi Bumamuru nayo Moso Sugar yatsinze Bumamuru igitsindo kimwe ku busa. Kayanza United batsinda Message Ngozi kimwe ku busa. Interstar bahava batsindwa na Olympic Star igitsindo kimwe ku busa. Ama Flambeau du Centre baza kuba batsinda equipe ya Tigre Noir ibitsindo biri kuri kimwe. Noko muri rusangi nobwa byari byifashe. Bon, umuntu yogaruka ku bintu bibiri, je nza kugaruka ku migwi ibiri gusa, nza kugaruka kuri Vitalo ibandanya Dorcas ishimangira yuko iri mu nzira y'igikombe. Uno munsi Alonzo na yamakenga yuko uvuga ko gihusha jewe yaravuyeho. Sinzi bizoba mu nyuma mugabo je ko bwanje mbona ko Vitalo iri mu nzira y'igikombe. Ni question y'ukumenya ngo ahubwo bazogitwara kuri journée ya kangahe. Nico kintu ndiko ndabona. Nko kuri journée kurikira bari basigaje inkino zibiri Vitalo kugira ngo batware Flambeau yarayitsinze urumva nayo nyene nico nagira ngaruke ko Flambeau Dorcas buriya muri rori ya rukino yatanguye itsindwa byaba bibiri kuri kimwe muga yavuye inyuma Tigre Noir yayi yabanje gushiramo igitsindo aho naho nyene urumva ko byari bibi umva byociye biza guhura n'ivyo biharuro Dorcas yaravuze ko Vitalo yo bisigaje inkino zibiri zonye kugiyuko donc Alonso Vitalo hasigaye journée zitanu Vitalo muri journée zitanu bakene gutsinda inkino zibiri zonyene basigaje gutsinda inkino zibiri zonyene kuko basumbye amanota 10 basumbye amanota 10 umugwande wa Flambeau du Centre bivuze ngo Flambeau du Centre no muri izo zibiri ugatsitaramwo rumwe inkino ziragabanuka bicazo bisigaje urukino rumwe gonyene urumva ariko ni zibiri nizisigaje urumva na manota 10 bisaba yuko bajya munsi y'amanota 9 asigaje 3 c'est-à-dire 9 points nivyo keneye gukuramo zibiri mu gihe Flambeau yobandanya kuri umurindi wo gutsinda okay mugiye rero Flambeau nayo igize urukino na rumwe itsitarako hagabanuka urukino Vitali cikeneye urukino rumwe niyo mpamvu nako ndakubwira ngo ni keso yo kumenya ngo Vitali izotwara igikombe kuri journée ya kangahe nico kintu gihari kuko Dorcas Vitalo muri no saison batsinzwe match imwe yonyene ica abantu bacibuke Dynamique Burundi Dynamique yonyene niyo equipe izohagara ivuga ati genda mwabantu umwe muri iriya saison Vitalo yatwaye mwese mwarayifukamiye ariko twibwe natwe yaradufukamiye rimwe ico kintu kizovugwa yari equipe nziza ya Vitalo yitunganije abaragakuru keza ku izina rya ku izina nka Vitalo rigarutse rikaza rigasubira gutwara igikombe nyuma y'imyaka ndwi n'imyaka ingahe Alonzo imyaka 8 badakora ku gikombe cha championnat ivyo byose Dorcas urazo kavuga ngo Vitalo ni champion y'u Burundi iyo nkuru ishobora gushika kure iturutse ngaha mu Burundi kurushuko Alonzo Bumamuru Message Ngozi bagiye batwara ibikombe iyo nkuru ikagenda kuko ari ukuntu nyene Vitalo izwi ari umuntu yambwiye ati Beninde yambwiye ngo twigeze kuja gukina muri Cameroon dura n'umuntu ataribagira ivyo Vitalo yakoreye Tornado yawo urumva Dorcas iyo yari finale ya Champions League ya Afrika ico gihe sinzi ukuntu bayita umengo bayita Coupe de Club ibintu nk'ivyo Coupe de Club Champion Vitali kina finale urumva yari igeze urumva ibintu byarahindutse Vitali maze kugiryo zina Vitali uvuze muri Tanzania ni ibintu bumva ningoga Vitali bivuze aho muri Kenya muri Uganda ni ibintu bumva Vitali muri Afrika bashaka kukubaza ati club muzi mu Burundi ni yahe uvuze itandukanye na Vitali yo bari excellent ari inkuru ibabaje numvise Yves na Alonso nagomba ndayibwire n'abantu bari kwaratwumva kuko ino nsamirizi yacishika kure mugiye yo bari ukuri iyo nkuru yarababaje nagomba ndayiba partage umukinyi yitwa Rodi Mavugo benshi baramuzi igeze kugira ibihe byiza anga mu Burundi mbere no kugabane bitere no vuga maze gutsinda ibitsindo byinshi muri saison 35 umengo ico gihe uno mukinyi rero makuru fise nafitiye ibihamya canke ukuri kose ego kujya nyene uhura n'umuntu kaza wumva ati burya murazi ko umukinyi runaka ameze ukuntu burya ngo uyu mukinyi afise ikibazo ngo ashobora kuba yaragize ikibazo ca mental cyo gusara ku bantu baba bafise inkuru nyayo vraiment nariko ndiyumvira Yves na Alonso kenshi mu Burundi dufise umengo ako kageso ko kwibagirwa abakinyi bigeze kuba bakora ibikora inka uno mukinyi nimba yararyoheye abakinyi imba yararyoheye imitima yacu vraiment ku muntu yoba afise inkuru
nyayo yo twandikira ubutumwa tubimenye. ariko kandi ico no kunganirako yaba abamwegereye yaba inshuti ziwe nta nyungu bafise yo guhisha ikintu nk'ico kuko ujya ano muntu yabaye umuntu wa publique nyimba afise n'ikintu cyo mufasha kiri inje yewezo wa familia yake coza nyene akaba arico dukorerako kuko hari abantu benshi bashobora kumufasha gusubira kugira neza bakamufasha muri ubwo buzima kandi bitewe prisi bibapire nibaza yuko atanyungu nimwe yukubinyegeza n'ibintu bisanzwe uravyibuka yuko umaze kugira ico kibazo cyo mu mutwe n'ubugishobora gukora nimba utwo yinjije bambye yuko ubunyasigaye aba mu mujya muri famille asigaye aba mu maramvya aho Imana yamushoboje akubaka iyo nzu yiwe nakano kanciye ko ego jina yoka aba mu ahantu bita mugahahe birashoboka boze dajya ma direction ko biravugwa yuko ashobora kuba yaragarutse no mu Burundi umuryango no kuvuga donc madame wahaba ahantu Imana nyene muri football yiwe yakuyemo bo nibaza yuko ko bimeze kose no muntu amaze kugira ikibazo nko wabivuze abantu benshi ngo inkuru ziwe zarabaye kabizwe n'ingoma bishoboka ko ari muri ico kibazo c'amagara je ndibuka ko nigeze kurabira match wiwe kera cyane mu misi yahera nari match nigeze ku yarameze gute bo siho yaraye icyo gihe ngira yari muri Zambia okay kuko rero nibaza rero yuko umuntu Alonzo naho umuryango ataco bubuze canke uri kuramuvuza muga ko umuntu atagikora arakeneye ubufasha naravyumvise ndumva ikibazo ndumva kabisa umutima w'abatu umuntu yigeze kuba ryohera public abantu turabiza abantu baba sportif turi kumwe nimba hari umuntu yobazi ikibazo Rodi Mavugo afise vraiment nibatwandikira message batubwire yuko ivyo ntibikwiye gusa kuko iyo bimaze kuvuga nibaze ko atantuza igikenewe ahubwo nuko famiye yo kwatura ikavyemererega nta nyungu bafise mu kubinyegeza bamaze kwatura baravuga nico bakeneye umuntu akagira ico afashije mu byo bifuza canke ivyo bagize kuko wowe nk'ubu naho vyoba confirmer Dorcas uti nivyo aragwaye nta ntuze bikagarukira ngaho wohera he gufasha naho ubufise uwo mutima wo gufasha igikenewe nuko abantu bamwegereye kuko nibo baba bazi hariya kwa muganga ukuntu bababwiye ivyo basaba ivyo bashoboye nivyo bakeneye gufashwa donc famille yoyo je mbona yuko nta nyungu ifise kunyebegeza benshi bavukana muri za best dynamique jari abo bose afise abakinyi bavukana bari kibazo mwoba muzi peut-être bafise n'abavyeyi nabo nyine bashaka mwoba muzi kuri Rodi Mavugo vraiment ni mu ico mushikiza canke muturondere benshi barafise ama numero twebwe hano tubahuza n'abakunzi bafise uwo mutima wo kugira ico bafashije uyu mukinyi nimba byukuri yarakoreye igihugu si igihugu coca kimukura kwa mugabo urumva igihugu ngisho gufasha umuntu atabi kitabizi rero nivyo byaranciye kuko onye ku matwi ndavuga ni mu gihe nzoronka vraiment akanya nkavyibuka zogishikiriza abarundi vraiment bakunda umupira ntiboheba umuntu yabanezereje yaciye muri za Vitalo none cyane ico nizera equipe ya mbere yova mu gacere yo bari Vitalo ko Vitalo yarayihaye umunezero sindiko ndibaza ijya epoke kabisa yaba Benjamin Bikorimana atsinda ibitsindo cyo gihe nibuka yuko ibitsindo yatsinze 30 birenga yarushije n'abakinyi bo ku mugabane wa Burayi championnat zitanu yaba Messi yaba Cristiano nta mukinyi numwe yigeze gutsinda ibitsindo nk'ivyo Rodi yari yatsindiye nga muri championnat ndibuka yangi murondera Vitalo yasavye ibihumbi 100 $100 hari umukinnyi arasohoka agutwaye iragerageza yari yanga yari Simba iyo yahereye muri Simba iragerageza ihera kuri 50 umva nayo ko yari itanze yabona ariko ubuyobozi bwa Vitalo bukavuga atoya iyi mari yacu mutegezwa kugira ikintu mwongeyeko ariko vyatevye bahuza nyene gushika araronka transfer sinibaza ko ni nawe mukinyi wa nyuma mu baturutse ngaha amaze kuva ngaha direct aja muri Yanga canke Simba direct anuko rero nimba ari ico muzi ku makuru bavugwa kuri Rodi Mavugo muze kutwandikira kabisa muzo mukoze canke famille yiwe nimba ari abantu bamuzi je nombe gikenewe cyane ari uko famille yova mu gacerere kuko uwo bikonfirma wese tutaza aho twohera mu gutera kamo ngo bamufashe ntabwo information yonyene ikwiye
ekipe rero ya Vitaro Dorcas bariko batsinda Aigle Noir ibitsindo 3-0 no rukino rwabereye hariya anye kuri stade Runani rwari rwitabiriwe cyangwa rwari rwatewe iteka na president wa federation no Alexandre Muyenge ari kumwe no na nyeniteka Reverend Kuriyo uraza kubona rero yuko Aigle Noir nibwo novuga gwa rukino rukomeye kuko bagiye muri mita ari ubusa ku bundi ataho tsinze ubundi ari byo bitsindo 3 bya Vitaro byaje kuboneka hakiri kare ku minota 55 witwa Miss Leon niwe yaje gushira mu gitsinda avuye kuri bando tusha avuye no kuvuga ku ntebe yasura abandi ko yari yatangiye babafashije kubatsinda ibitsindo byinshi atsinda igitsindo sinzi ningene bitagwiriye ibiriye ibitsindo byuriye muhungu kuko hari gihe nagiye mbona agira amadouble ejo yatsinze bibiri nawe je nariregiriye nico kibazo ejo yatsinze bibiri ca mbere ni ca kabiri ca gatatu cinjijwe nande hariya anye na Fred niyo nizeye kapiteni rero ni Vitaro Dorcas ubona neza yuko ku munsi w'ijya match ya Aigle Noir niyo abatari bake bariko barayitegera kuko bafise déplacement bazoja muyinga kuri match kurikira na Olympic Star mengindi match yindi kurikira igira kabiri uraza kubona yuko ya Aigle Noir ni abantu bari bayiteze babati nawe ntuturabe yuko uza gutsinda Aigle Noir Aigle yo muri no myaka nk'itatu kabisa nikikanga umwana umengo bari izindi objectif bihaye ibyo kuza bagwanira ibikomesi vy'awabo umuntu agerageje kuraba mu biharuro burya si equipe ubona yuko yamiza ko nayo nyene ifise deho de ba baraza bakagutsindira uru rukino bakaza bagatsitara kuri Kayanza bakaza bagatsinda equipe nka Tel Aviv mugabo bashika imbere ndavuga nk'umugwi wa Vitalo niho bigoreye bya Aigle Noir kuko yari equipe nko mu myaka nk'ine iheze imyaka 5 yari equipe y'imigwi ya Vitalo utaza kubakura ko itsinda nk'ibi bitatu byose rero niyo bikugaragariza yuko politiki ya Aigle Noir ikurahinduka kuko nikimenya siya equipe uzosanga babakinyi banavuga bijunja n'ijambo kuko gerageje kuraba uyu munsi umengo bafise politiki yo kuduza abakinyi hama babakuze muri Premier Division nibashayininga babaronderera isoko ibi byo gutwara ibikombe uyu munsi umengo barabishize kure gato nikimenya uraza kwibona uyu munsi turiko turavugana mu nkino zine zibi bazitsinze rumwe bararunganya rumwe bararutakaza bisigura neza yuko ni equipe ubona yuko ntishobora kwanshena nk'ubu baheruka gutsinda equipe ya Tel Aviv 2-0 inyuma y'iyo ndwi mu Kayanza bace bahanganyirizayo na Kayanza United baravyuka kandi muhira baratsinda Interstar tuzi twese ko nayo nyene ari novuga equipe igenda icumbagira ariko kandi ku ruhande rwa Vitaro nico cari gipimo ngira ku ruhande rwa Aigle Noir nimba bitahindutse ku ruhande rwa Aigle Noir byari bigoye cyane kumva yuko ari Aigle woza gutsinda ibitsindo nk'ibi 3-0 wabatsinda igitsindo kimwe ariko kuza kubatsinda ibitsindo 3 urumva ko babarushije kabisa rero ni Aigle Noir ku ruhande rw'iwanje ngira bari muri iyo politike yo gati twego turamure gusa hama bishitse tukaronka aba Alfred benshi tubatwari baronderera isoko ariko ibintu byo kuja mu gikombe uyu munsi ngira byarahindutse ku ruhande rwa Aigle Noir ikibanza barimwo rero ni kibanza ca 6 n'amanota ubona yuko n'imiburiburi biracashoboka yuko binjira muri Big 4 mu migwi ine ko bafise amanota 4 basumbwa na Rukinzo ariko byo gutwara igikombe byo amahirwe yaramaze kuba aba make cyane ku ruhande rwa ba fighters ba Aigle Noir nuko Flambeau du Centre iracagerageza nabwo gutera igere bako batsinda equipe ya Tigre Noir 2-1 ariko kandi nitwo genda tutavuze nko kuri no ma surprise amwe novuga yibonekeje kuri match zino journée ya 25 aha twovuga novuga nko kuri match Kayanza United yatsinze Message Ngozi naka derby ariko Message Ngozi uravye inyungu yari ifise novuga muri no rukino Kayanza United hari yanyigiye kuraba match batakaza aza kubona ko rimwe na rimwe habaye ubufitinasi niko no bivuga kuri ku ruhande rw'ino equipe ya Message Ngozi hambavu yaho twabonye novuga equipe ya twabonye novuga indi equipe yitwaye neza kumbure ni equipe equipe ya Olympic Star ikomeza novuga nako ya twavuze Rukinzo ikomeza novuga kurondera cyangwa gukonfirma ibibanza bine vya mbere equipe ya Rukinzo yitwaye neza imbere y'ino equipe ya Tel Aviv twavuze ino match
ya Moso Sugar rabe kungene Moso Sugar yatsinze Bumamuru babikoze neza igigutangaje n'igiki muri Bumamuru je sigitangazwa ni na performance za Bumamuru eske effective twaragarutse kuri effective nitwo biteba ko cyane effective ya Bumamuru niyo kibazo kugeza kuri uno mwanya Pep tuzane Pep Guardiola mutereke hajya nta kigenda burya uze utinye equipe yamaze gutakaza icizere Pep abakinyi ubufisi ngene baba bameze nabo bari beza gute mbwa batakaje cya cizere biba bigoye cyane burya Bumamuru iri mu migwi ifise abakinyi babi ariko abo bakinyi baratakaje kakaranga mutima ko kurondera intsinzi rero niyo uzoca ubibonera equipe nk'iri kaza igatsindwa nino Moso Sugar mbona nayo nyene idashaka gukoroka kabisa kuko mu gihe ndabona ko iri imbere n'umugwi wa Interstar bayisumbye inota rimwe bisigura neza yuko Moso Sugar ivuga iti twebwe gusubira mu cya kabiri wapi nibirimo nico gituma urumva izohitana imwe n'iyindi nuko Magarang Boys nyuma y'imyaka 2 bari bamaze no kuvuga muri Primus League Burundi byagaragara abatayari bafise amanota 5 yonyene imbere yaho equipe iri mu kibanza cya 13 ni equipe ya Interstar ifite amanota 25 byumvikana nako 23 byumvikana ko basumbye amanota 10 nangahe amanota agera kuri 18 kugeza ubunye rero kuri ano manota 15 asigaye kugwanira mathematiquement iyi equipe ya Magarang Boys yisanze iri mu cicaro cya kangahe cya kabiri amanota 15 basubwa nino equipe amanota 10 nangahe 18 amanota 18 umva ko batopa bayishikiriye kuri izi match zose zisigaye okay nibo yishikira rero nuko byifashe bafise amanota 20 mu bundi bwoko nabo botsinda inkino zose ikindi twovuga hani wacu mu Burundi tukiri hani imbere yuko tujabuka nuko mu cicaro cya kabiri equipe ya Academy Deira nayo yamaze kwerekeza nubwo mu cicaro cya mbere kuko batsinze equipe ya Legends Athletic babakurikira rumva baci bagira amanota 20 nangahe 28 mu gihe Legends Athletic bagumye ku manota 17 kuvuga yuko hari igishushanyo cy'amanota agera kurangahe amanota agera kuri 11 mu gihe hasigaye amanota 9 yonyene amanota 9 yonyene rero kugwanira rero muri deuxième division mu cyaro cya kabiri byarangiye kuri Academy Deira no kurindira no bwabakamenya uwa kabiri wabo mbega azobarinde kuko muri no journée ya 11 equipe ya Buganda City batsinzwe na Rimwe Dongozi itsindo 2-0 Royal Vision 2026 batsinze Garage Express bitatu kuri kimwe Legends Athletic nakubwiye ko bahavuye batsindwa na Academy Deira 1-0 Academy Musongati bahavuye batsinda New Unité New Oil bitsindo 2-0 Africa Sport bahavuye batsindwa na Muzinga nyuma yo gukora biza inkino zinga zibiri zose batsitaye igitsindo 1-0 equipe ya Buja City batsinze Academy ubumwe bitsindo 2-0 ni mu gihe New Force Academy batsinze Panther Noir bitsindo 3-0 forfait ku ruhande rwa Lekroko wabonye abanyarumonge bibanye ntibaje ku kibuga bya bindi nako ndavuga ikipe yo muri deuxième division itsindwa forfait itsindwa impaga ibibazo n'ibintu byinshi cyane hariya none habuze iki kweri vraiment turakwiye kurondera umuntu hariya ntabwo uwo worondera ntabwo yokubwira kuko nagiye gusanga ibibazo by'uburyo ni ibibazo by'intunganyo ni ibintu ko ari uburyo kuko wowe ugira ibibazo by'ubukurya ukagira ukaba capable yo kurekrita umumenyereza imishahara y'abamenyereza nawe ujyanye turayizi cyane urumva Mourinho yatanze icizere muri nigeze kugenda hariya mu Rumonge mu minsi iheze numva uwitwa uyu Musumari Inosa bamwagiriza ibintu byinshi yarimwo n'ibintu atwara association oya niwe yitwa kwa hagarikiye Lekroko ihagarikiwe na Musumari mugabo nk'umuntu w'umupresident akurikirana umugwi mugabo uyu ibyangombwa abisaba muri province nivyo kandi province ya Rumonge ntacitakoze kugira ngo itange ibyangombwa byose bifira heno je ndiko ndakubwira amakuru yavuzwe kuntu kuri intuze ariko ibigaragara byo yivyo urabona yuko nubwo province yatanze uburyo ubwo buryo ni bwigeze peut-être bushikira imigwi kuko imigwi nibyo ndiko ndakubwira uyu rero uyu yagirizwa byinshi mu kudakoresha uburyo ivyo yaba yabisabiye
naye nigeze kumva nuko asaba n'amarokritema y'abakinya karenzako Chawiyumvira sometime ibintu akubihora ntibiba ari byiza ni nkuru nagiye nyaga ko n'abajournaliste bagenzi banje bahariya ku maradiyo atandukanye hariya mugabo rero no kumushira ku ruhande umuntu yagakuye kuba no bwari we yo yategerezwa kuja ku ruhande urumva adafite inyungu ayo n'amakuru yagiye aturuka ngaho abantu babe bamenye ibibazo ntibagende ngaho kuko Dorcas hari abantu hari resultat ziba ntizitera iteka intara je nama mvuga nta ntara nimwe itafise abagwiza tunga nta ntara nimwe idafise abantu bakunda umupira kandi bateye imbere nta ntara nimwe idafise abantu bafise byinshi aho naguciye ku mayanga ibyo numvise byo kuri byari byinshi cyane nuko reka duce gato kubigeme n'inkino zibiri gusa zariko hari abantu rero baba bitanze ugasanga rero abantu bajejwe kubyica ibyo byose ariko narumvise yuko uruhara rw'intara n'abantu bose bashobora kugira ico bafashije uriya mugu bobo babikoze neza cyane nuko mubigeme zari nkino novuga zibiri zonyene zibirarane zariko zirakinwa naho nyene nukumenya gari bagagiye kugaruka kuko burya ntibamaze ukwezi kose bicaye baza ko tworondera mama Eugenie katubwira mu gisata atwaye uburyo bariko baratunganya zino nkino z'abigeme kuko umengo Prince batevya cyane kugaruka Prince abakinyi bagenda ugasanga bagiye mu bindi ugasanga biragoye inkino zibiri zarakinwe equipe ya PVP Buyenzi ya Sanzi intwarikazi hari yanye ku Buganda basindira ibitsindo 11 ku busa ibitsindo byasuye kugwira PVP Buyenzi bibiragira batsinze nde intwarikazi PVP Buyenzi menyerezwa na kocha muri bitsindo 11 ku busa ama Fofira nako Buja Queens batsinda bitatu ku busa Fofira gutyo rero umva yuko aha muri PVP numvise amakuru ko Rukia yateye mu bitsindo bitari bike cyo kimwe na mugenzi we ninde undi yari Rukia na Rehema Nicole Igirima nawe nyene yateyemwo bitsindo muri 11 batsinze urumva bonyene bashobora kuba banatsinze ibitsindo bitandatu urumva ibindi bica bisabikanywa n'abandi urumva ni equipe ya PVP nayo nyene iri mu Nicole Rehema yatsinze bitanu wenyene bitanu wenyine umwana arasara Rukia atsinda bitatu bo bariko barirukanka kuri ino kano gashimwe gatangwa nyuma yishiganwa ndabona na witwa ninde Sakina Said wa Fofila nawe nyene ari parmi abo bakinyi batsinda cyane urumva yuko ni course n'ubundi y'abakinyi batsinda cyane nimba Rehema yashoboye gutsinda Nicole yashoboye gutsinda ibitsindo bitanu urumva ko bishobora kuba bikora mushira heza gusa badufashe ari muri komisiyo foot féminin baze baradushiraho n'abantu bakinyi babigeme aho bagejeje ibitsindo biba ari byiza kuko ngaho ucuba oblige kurondera umukinyi arashaka kuya ati je nibuka ko maze gutsinda 10 mugabo mwege hariya mu wamufise n'abagiye barabitsinda kuko urumva kuri nzige fedo match abahagarikize barashira ko bakinyi bagiye baratsinda ibitsindo mudufashe rero muri foot féminin mudushiriyo classement y'ibitsindo ku ruhande rw'abigeme kabisa nkuko mubikora nkuko babikora muri Primus League hariya abakinyi twamenya ba Claude Lambalamba ko ari bo bafise ibitsindo ça fait partie ya promotion ya na championnat yabo kuko iyo makuru asohoka abantu baritaho kumenya ngo kandi ubukurikira resultat nizabo kubiharo donc uko ibiharo vya championnat abantu vyoroha ko babimenya niko binatuma n'abantu bashaka deja Yves turi muri phase ale yararangiye nituramenya meilleur bon nivyo ari imigwi gifise birarane ndabona Buja Queens ifise kirarane kitarakina PVP tarakina rukino rumwe cyo kimwe na Maika cyo kimwe na Lyon FC mugiye tworonka classement uvuga zinkino zibirarane zisigaye kimwe ku migwi yose bazoce badufasha kabisa umuntu ajejuwe foot féminin cyane mu vyerekeye ibyo kwandika classement mu dutorokanije abakinyi muri no phase ale barangiye bari kwisonga y'ibitsindo byinshi nuko ariko ico no babwira cyo nuko no munsi ariho hatangwa imimenyerezo mu ntamba mu rugamba cyane mu gutegura zino match zibiri d'office genekerezo ya 22 n'igenekerezo rya 25 tuzokina na Madagascar hamwe n'igihugu ca Botswana nibaza neza yuko tuzogerageza Yves no kuraba yuko tuzoronka umumenyereza tukamutumira kugira ngo atuyagire byinshi cyane gose umumenyereza w'umugwi serukira gihugu inamba mu rugamba Etienne Ndayiragije nko muri no somene bikunze ngira ngo byoba byiza gusumba hari amakuru menshi cyane gose novuga ko haronkera
tuzogaruka ku munsi w'ejo nobwa mwiganwa rya Inter abawigeze ryari kuri rirarangira ku munsi w'ejo w'Imana team Alan Magore bavuye batsindwa ibitsindo 2-0 na team Leon rero tuzobigaruka ko byinshi ku munsi w'ejo ni kubica kurengana we wakinye he jewe nari ku ruhande kwabo batsinzwe twaratsinzwe niyo mpamvu bica kurengana oya umwanya ndabona si yo mpamvu okay ni si yo mpamvu kabisa umwanya turamutsa Alan Magone gusa abari finale abantu babakina gusa ico nabonye vraiment n'inkino ziba zirimwe ubuvukanye bwinshi nico ciza niza abantu bamana nabantu bagize club imwe mugabo nye niyo ari finale abari umuriro waka barakina bitanga bose